ageze ko twumva ijambo ry'Imana turaye kaze mwari mu Placide Sengiyumva azadushikira icimana yamutumye kaze cyane. Yesu Kristo nahimbazwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabaha kaze mu ijambo ry'Imana muri iki gitondo c'imbabazi Imana yaduhaye kugira ngo twongere kumva ico Imana itugomba ko. Hanyuma rero ube maso kugira ngo Imana yo mu ijuru nawe kugendere muri iki gitondo. Yesu nashimwe. Tudatevye tuzingurure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Sinzi ko wajuzanye inkota ijambo ry'Imana, ariko ni kimwe mu ngabire nziza Imana yaduhaye, ikigwanisho cyo mu buryo bw'impuhemu dukoresha kugira ngo dushobore kunesha wa mwasi. Byoba ari vyiza nimba wajuzanye. Yesu naduhezagirane. Dusome igitabo c'abacamanza, turi mu isezerano rya kera, urupapuro n'amajana 296 niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igice ca 15 turasoma duhereye kuri uyu murongo w'icenda, niho twovyumva neza. Igitabo c'abacamanza igice ca 15 duhere kuri uyu murongo w'icenda. Samusoni yicisha abafilisitiya urwasaya rw'indogoba. Maze abafilisitiya baraduga basagaza mu Buyuda, baragandagaza barinda bashika Irehi. Abi Buyuda barababaza bati niki kibazanye kudutera? Barabishura bati tuzanywe no gufata Samusoni ngo tumuhore tumubohe tumugirire nk'ivyo yatugiriye. Maze abantu b'Ibuyuda 3,000 baca baramanuka basanga Samusoni muri ca gihoro cyo mu gitandara cyahitwa Etamu. Baramubaza bati mbega ntuzi yuko abafilisitiya aribo batuganza? None ivyo udukoreye nibiki? Arabishura aterega kwari kubasubiriza mu nkoko ivyo bangiriye. Baramwishura bati kituzanye nukugufata kugira ngo tukubohe tugutange mu maboko y'abafilisitiya. Samusoni arabishura ati nimundahire ko mutanyica mwebwe ubwanyu. Baramwishura batoya turakuboha gusa tubagushikirize, ariko twebwe ubwacu ntitukwica. Nuko bamubohesha imigozi misha 2 bamukura muri ico gitandara baramudugana. Ashitse Irehi abafilisitiya bamusanganiza urwamo, maze mpwemu uhoraho amuza kakabushungwe. Imigozi yari imuboshe amaboko ihinduka nk'ubugwegwe bufashwe n'umuriro. Vyari bimuboshe ku bikonjo biravutagurika. Abona urwasaya rw'indogoba rutaruma, atuma ukuboko araruraha arwicisha abantu 1,000. Maze Samusoni aravuga ati urwasaya rw'indogoba ndarurundishije ibirundo n'ibirundo, urwasaya rw'indogoba ndarwicishije abantu 1,000. Umurongo wa 17 ahejeje kuvuga atyo ashibura rwasaya yarafise mu minwe. Aho hantu haca hitwa Ramatilehi. Agwa umwumwa atakambira uhoraho ati jewe umusavyi wawe
ko wampaye ukunesha gukomeye, none nicwe n'inyota ngwe mu maboko y'abatakebwe. Maze ikinogo cari Lehi Imana iragisatura, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa udutege turagaruka, arahembuka. Nico catumye bacita Eni Hakore. Kiracari Lehi na bugingo n'ubu, nuko amara imyaka 20 acira imanza ab'Isirayeli mu gihe c'Abafilisitiya. Yesu nahabwa icubahiro. Intumbero y'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, gitondo ciza Imana iduhaye, nukuzigama agakiza twahawe, kuko harimwo inyungu nini cyane. Kuzigama agakiza twahawe. Yesu nashimwe. Turumvise inkuru y'uyu muntu Samusoni. Samusoni yakoze mu gihe c'abacamanza. Yosuwa amaze kurangiza igikorwa gatambura, karangiza, maze ihanga rya Isirayeli riyobogwa n'abacamanza. Hanyuma rero Samusoni nawe arashikirwa. Samusoni aba umuntu adasanzwe kuko yavutse ku isezerano ry'Imana. Ijambo ry'Imana duhejeje gusoma riratubwiye ukuntu Samusoni yicishije Abafilisitiya urwasaya rw'indogoba. Nukuvuga ngo abansi yarabaranduye, arabatikiza. Bivuye kuki? Hari ikintu cari muri we, ingabire y'Imana, agakiza Imana yari yaramushizemwo, mpwemu uhoraho yarari kuri we, bimuha kunesha. Muri ico gihe ijambo ry'Imana ryatubwiye ukuntu Abafilisitiya baduze i Buyuda, barahasagaza, baragandagaza, maze Abayuda barababaza bati, mwebwe nibiki ko muje kudutera? Barabishura bati, twebwe tuje gufata Samusoni tumubohe, tumwishure ikibi yadukoreye. Samusoni yari yakoze iki? Samusoni yari yaragwanije Abafilisitiya. Muri ico gihe hari ikintu yari yarakoze. Jambo ry'Imana riratubwira ukuntu yari yarafashe, araturira, ararandura imirima y'Abafilisitiya y'ingano, afata imbwebwe z'amajana 3, arazibohanya, azambika umuriro, arazahurira muri iyo mirima y'ingano. Wa muri rugendo urarandagata, araturira, aratongora. Abafilisitiya barababara cyane. Ico Imana itateye muri iki gitondo ciza, usaba Imana ikirandure muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mwijuru iriteguye gutabara. Imana yo mwijuru yaradutoranije, ishiraga kiza, ingabire nziza muri twebwe, ingabire izogukiza, ingabire nkiza, ingabire gutabara. Ntibigugwa amahera, urihana ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. N'uyu munsi nubishaka urabitahana mu izina rya Yesu Kristo. Muri ico gihe rero Abafilisitiya barayaga nabo Bayuda. Iyo abantu b'abahizi barihuta. Samusoni yarafise ahantu yaba, yarafise ahantu habe yaba mu gitandara, mu gihoro c'igitandara. Aho hantu jambo ry'Imana ritubwira yuko ariho yaba. Baragenda baramurondera bene wabo, baramubwira ati, wa mugabo w'ibintu wadukoreye nibiki? None we ntuzi yuko Abafilisitiya aribo batuganza? Abafilisitiya nibo batugaba. Twaramaze gutarika ibiganza, twaramaze kwiheba, baratugiza abaja twaremeye. N'uyu munsi abantu benshi bahindutse abaja b'abadayimoni, bariko barakoreshwa na Satani umurango nijoro. Ntibabica n'umuke, ntibivyukiranya. Ariko uyu munsi ndakwifurije kugira ngo Imana igukorere ikintu gisha mu izina rya Yesu Kristo. Kuko nutaba maso, ivyago biragushikako. Nutakaza, ugatakaza iyo ngabire, jambo ry'Imana rirakugabisha, ivyago birakurindiriye. Imana nidutabare cyane. Muri ico gihe rero Samusoni arababwira ati, jewe mumbarire ko atari mwebwe munyica, munyemerere ko atari mwebwe munyica. Atoya nitukwica twebwe, nitugukoza kwa maboko, turakuboha tugende tugutange mu Bafilisitiya. Ati sawa. Yesu nahabwa icubahiro. Imana ikugenderere mu izina rya Yesu. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Samusoni baramubohara, baramujana. Jambo ry'Imana ritubwira ukuntu bamaze kumushikana mu Bafilisitiya, bakimubona bihakamo, bakimubona barihakamo, bamusanganiza urwamo. Jambo ry'Imana rirashinga intahe. Samusoni rero
mpwemu uhoraho, mpwemu w'Imana muza ko akabushungwe. Yemwe iyo ngabire ya mpwemu yera ni nziza, Yesu nahabwa icubahiro. Iyo mpwemu ni nziza. Wifuze ko kuzura mpwemu yera muri iki gitondo, wifuze ko Imana yo kugendera, mpwemu w'Imana muza ko akabushungwe. Imigozi bamubohesheje iracagagurika, ifatwa nk'ubugwegwe bufashwe n'umuriro. Yesu nahabwa icubahiro. Samusoni agize uku abona ugwasaya, nagerageje kurondeza ugwasaya ariko ndumva ari kigwanishwa cyo mu buryo bw'impwemu. Yesu nashimwe cyane. Imana imuha ingabire yo kugwana, Imana imwambika ibigwanishwa byose umukristo akwiye kwambara. Abona ugwasaya ararufata agwicisha abo bafilisitiya, intakebwa z'abadayimoni, ibyaha n'utwaha, araririka ibirindo n'ibirundo, ibihumbi n'ibihumbi, arivuga amazina ati ugwasaya gw'indogoba ndagwishije ibirundo n'ibirundo, ndagwicishije ibihumbi n'ibihumbi. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Sichoma muri iki gitondo Imana ikakugendera mwene data, ambara ibigwanishwa byose Imana itanga ubone kunesha. Harageze ku muntu agwanira agakiza Imana yaduhaye, kuko ibihe biri imbere birihuta, umuntu atagira mpwemu yera agiye kubona amakuba menshi cyane. Muri ico gihe rero jambo ry'Imana riratubwira ukuntu Samusoni agira ikibazo, agiheza kwirata, agiheza kuvuga ayo majambo, agiheza kwirata insinzi, karamucamwo. Ndabona atakaje ugwasaya. Jambo ry'Imana tubura ngo arashibura gwasaya, ariko ibyago biba birashitse. Iyo utakaje agakiza, iyo uvuye mu ibanga Imana yagushizemwo, yewe ibyago biri nyuma yawe bigukurikirana. Hunga ntupfe mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana riratubwira ukuntu ahejeje kwirata ayo majambo. Ntuze wirata ibyabaye kera, ntuze wirata ibyahigaye cyo ku mwaka uheze ngo rega jewe burya je narakorera Imana, ngo ndibuka ukuntu twubatse ingoro, ndibuka ukuntu nasenga, ndibuka ukuntu nayobora. Imana idufashe cyane. Oya, wirata ivyo uyu munsi, kuko heri mwisho pulipo mwanzo. Imana nidufashe cyane. Uwo mwanya gumwumwa, umwumwe uramufata, ubugaragwa buramufata, intege nke ziramushukako. Jambo ry'Imana ritubwiye ukuntu yaguye umwumwa. Ariko ndashima Samusoni akiri mu buntu bw'Imana, akiri mu mbabazi z'Imana, aduza isengesho. Woduza muri iki gitondo kugira ngo Imana ikuzigamira amabanga, kugira ngo Imana igutabare. Nawe waje uyu munsi iryo sengesho worisenga wibutse bya bihe byawe vya mbere, hamwe wari ucakirwa n'umuco, hamwe wagendana n'Imana yawe. Yesu nadutabare. Aravuga atewe uhoraho Mana yanje, numva no hasoma umurongo wa 18, agumwumwa atakambira uhoraho ati jewe umusavyi wawe, ko wampaye ukunesha gukomeye, none nicwe n'inyota, ngwe mu maboko y'abatakebwe. Maze ikinogo cari rehi, Imana iragisatura, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa udutege turagaruka, arahembuka. Nico catumye bacita Eni Hakore. Usomye hepfo gatoyi bakubwira yuko ari kwiriba ry'utakanze. Yesu nahabwa icubahiro. Uyu munsi ahantu hakubera iriba ry'utakamvye, uyu munsi wongere kumva wotakambira Imana. Uraguye umwumwa, watakaje, wazimiye, uri kufata inzira itariyo. Uyu munsi wongere utakambe. Twaje kwiriba ry'utakamvye, Imana yongere gutoborera imbizi z'amazi y'ubugingo kugira ngo ushobore kubandanya urugendo. Yesu nahabwa icubahiro. Jambo ry'Imana ritubwira ukuntu inkomezi zaraje, yaramenye uko abigenza. Hari utakaza ntubimenye. Umuntu yataye amahera arabimenya, umuntu iyo yahombye arabimenya, akitsa umutima akiganyira. Ariko abataye Imana muri iki gihe c'iherezo ntibariko baramenya ko bataye. Abigeme bataye ntibabimenya, imisore yataye ntibabimenya, abagabo batakaje ntibabimenya, mu ngo biriko biragorana, abagore batakaje ntibabimenya. Ndakwifurije uyu munsi wongera urimbura itangura ryawe. Imana nitugirire neza. Mbega Samusoni ninde? Jambo ry'Imana riratubwira Samusoni. Turabika igice cya 13.
turasomaho ijambo rikeye kuvuka kwa Samusoni. Ndavuga amateka ya Samusoni. Jambo ry'Imana yatubwira mu gice cya 13 duhereye ku murongo wa mbere, maze Abisirayeli bongera gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abatanga mu maboko y'Abafilisitiya kumara imyaka 40. Kandi hari umuntu w'isora wo mu muryango w'Abadani yitwa Manowa. Umugore wiwe yari ingumba itigeze kuvyara. Umumarayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore, aramubarira ati raba uri ingumba, ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. None rero uzuzira akaziri, ntunywe vino canke ikiboreza na kimwe, kandi ntuzurye ikintu na kimwe gihumanya, kuko heraba ugiye gusama inda uvyara umwana w'umuhungu, kandi ntihaze hagire urupfuhe ruzomugera ku mutwe, kuko uwo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Yesu nahabwa icyubahiro. Samusoni avuka mu masezerano. Samusoni avuka mu mateka adasanzwe. Abavyeyi biwe bari mu kigeragezo. Manowa n'umugore wiwe, umugore wiwe yaboneka ari ingumba. Mana dutabare. Aragenderwa n'Imana, umumarayika w'Umwami Imana aramubwira tumviriza arabura ingumba, ariko ndakubwira kugiye kuvyara umwana w'umuhungu, uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. Amuha amateka n'amategeko. Tumviriza rero, ntuzurye kugihumanya, ntuzonywe kukiboreza, ntuzunwe vino, ntuzukora ibi nibi. Mpwemu yera arabihishura. Yesu nahabwa icubahiro. Arambwira ati uwo mwana azovuka azoba umuntu akomeye, azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe, n'umwana w'isezerano. Hari ibikorwa bikomeye Imana izomukoresha, niwe azorokora ihanga rya Isirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Imana nihabwa icubahiro. Samusoni umwana w'isezerano. Natwe bene data bakundwa, iyumvire nawe, mbega twebwe turiki? Jambo ry'Imana riratubwira twebwe turi abana b'Imana. Mu cete ca mbere ca Petero yanditse 2, dusomye hariya uhereye ku murongo w'9, haratubwira ico turiki. Turi hanga ryera, turi ubwoko bwatoranijwe, dukoranije kuba abami n'abaherezi. Imana nihabwa icubahiro. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, kiya gice ca mbere kiravyemeza murongo wa 11 na 13. Abamwakiriye bose, muntu yemeye kwihana ivyaha akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Abo nibo batavyawe no kwifuza k'umubiri, kwifuza k'umugabo n'umugore, ariko abo bavyawe n'Imana. Uyu munsi wongere, birashoboka ko wongera kuvuka gushasha, ukaba mu mugabane w'abana b'Imana, ukaja mu mugabane w'ihanga ryera, bwoko bwatoranijwe, abantu Imana yishiriyeho ngo babinyegu yiharije bo gukwiza ishimwe kiyaduhamagaye. Yesu nahabwa icubahiro. Bene abo rero bafite amateka, hari ibintu Imana ibakorera. Dusome gatoyi muri iki cete Paulo yandikiye Abanyefeso. Turagaruka hariya mu bacamanza. Cete Paulo yandikiye Abanyefeso, turabi igice ca mbere, turasomaho ijambo ry'Imana. Cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere, dusomeho umurongo Cete Paulo yandikiye Abanyefeso cete ca mbere. Cete Paulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso igice ca mbere n'umurongo wa 13. Ndasomaho ijambo ry'Imana. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashiriwe ku ikimenyetso, nico Mpwemu yera yasezeranywe. Niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa
kugira ngo ab'Imana yaronse bacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Yesu nahabwe icubahiro. Iryo hanga ryera, abo bantu bavuka mu mateka adasanzwe, abo bana b'Imana bafite amasezerano, Paulo yandikira ishengero ryo muri Efeso arababwira ati yemwe bene data abanyefeso, ndababwira mwebwe mumaze kumwizera muri we, namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Mumaze no kumwizera niho mwashiriwe ku ikimenyetso, niho mwashiriwe ku ikimenyetso, nico mpwemu yera, ingwati y'umwandu tuzohabwa. Yesu nadufashe cyane. Abantu badasanzwe, ihanga ridasanzwe, niho mwashiriwe ku ikimenyetso. Samusoni ashirwa ku ikimenyetso kuzoba umunaziri, gikoresho c'Imana. Shengero ryo mu Kinama muri iki gitondo wongere wumvira iganuke, mwashizeho ku ikimenyetso hame mwizera mukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, mukamwizera, niho mwashiriwe ku ikimenyetso. Nico mpwemu yera, ingwati garanti y'umwandu tuzohabwa mwijuru. Rero abantu bazojayo barafise ingwati. Iyo banki guhaye amahera yayo uratanga titre, urupapuro ndangatongo. Yesu nahabwa icubahiro. Umuhinga wa mbere azombara ati banki yarampaye amamiliyoni yayo, nta rupapuro ndangatongo ndayihaye, arazoza tubwire uko yabigenjeje iyo nzira natwe tuyicemo. Imana nidutabara. Abantu bariko baraja mwijuru barafise ingwati. Abantu bari muri urwo rugendo bafite ingwati, bafite garanti, baryamanye ni mpwemu yera. Paulo abwira Abaroma, tumviriza rero hariya mu Baroma 8:9, ariko rero iyo umuntu adafise uwo mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Imana nidutabara. Shengero ry'Imana rikuzura uku mugabo ritarimwo mpwemu, ariko Imana ishimwe hano mu Kinama mpwemu ariyo. Yesu nahabwe icubahiro. Mugabo wewe waje uyu munsi wewe uvyirengagiza, umuntu wese adafise mpwemu wa Kristo ntabwo ari uwiwe. N'umunyedini, n'umuntu w'igihari, n'umuntu gusa yizungurukira kubona wicaye mu bandi, ariko ndakwifurije uyu munsi utahana ingwati mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana rero turatera imbere bene data bakundwa, turi abantu badasanzwe. Nariko ndavuga amateka ya Samusoni. Umumarayika abwira nyina wiwe, tuyu mwana uragaba, hari ibintu bizira, ntuzunwe ibiboreza, ntuzukore kubihumanye, ntuzunwe vino. Hari ibintu bihumanye, hari ibintu bizira shengero ry'Imana, hari ibintu bizira mu bana b'Imana. Abantu turi mu rugendo ruja Siyoni, hari ibintu bizira. Imana nidutabara. Ntituvanga ivy'Imana n'ivy'isi ngo tuvange, vya mpwemu n'ivy'umubiri ngo tuvange. Hitamwo kimwe, utambikije uzogwa mu ikorosi. Imana nidutabare cyane. Ntibivangika. Turi hanga ryera, bwoko bwatoranijwe. Ndakwifurije kuba muri uwo muryango uyu munsi mu izina rya Yesu, kuko birashoboka. Vangura ibihwana n'ibidahwana, reka kuvangatiranya. Dutere imbere, dusubire muri cya gitabo cacu c'abacamanza. Jambo ry'Imana rero riratubwira ibintu bigwanya agakiza, ibintu bigwanya agakiza. Muri iki gice ca 14 haratubwira ibintu bigwanya agakiza. Ubwa mbere na mbere Samusoni arahura n'ikigeragezo. Ahura n'ikigeragezo amaze gukura. Samusoni umhemu yiwe igenda mu banyamahanga. Jambo ry'Imana muri iki gice ca 14 haratubwira uhereye ku murongo wa mbere. Samusoni aramanuka aje Timuna, abona y'umwigeme wo mu Bafilisitiya, maze araduga abarira se na nyina ati ndabonye umwigeme Itimuna w'Umufilisitiya kazi, none ni mumunsabire. Se na nyina baramwishura
bati mbega nta mwigeme n'umwe ari mu biwanyu canke mu biki gihugu igitumye uja gusaba umugeni mu bafilisitiya batakebwe. Ariko Samusoni yishura se ati nsabira uwo kuko ari we nagomwe, Mana nidutabara. Ibigwanya agakiza, Samusoni ahura n'ikigeragezo mu kwifuza kubaka urugo rwiwe, impwemu yiwe igenda mu banyamahanga. N'uyu munsi ishengero ririko ririvanga. Yewe wirinde abanyamahanga, wirinde yemwe mwa misore, yemwe mwa nkumi. Si mwebwe gusa, ubu nizubatse ziriko zirasha, abantu bariko baratakaza. Na Samusoni byaramugoye kuko urugo ntiyarukomeje, yahavuye aruta. Mana nidutabara, ngoma ndahace ndengana. Nawe nyene yarahavuye araruta, yarahanuwe ati kuki ugiye mu banyamahanga, mbega mu biwacu, mbega nta mwigeme yarariyo. Wumva ico mpwema abwira ishengero. Yesu nadutabare. Nta warari nkwe kuwo niwe nashima, niwe nagomwe. Azihanirayo, nzamubwira ubutumwa azihana. Mana nidutabara. Muri ico gihe rero Samusoni bararekirana. Jambo ry'Imana rimbwira ngo ariko ngo byari byavuye kuhoraho, se na nyina ntavyo bari bazi. Ndiyumvira wa muririmbyi ahora aririmba ati Mana uzampiherezo ryiza we. Kumbe rero iyo dusenga, yemwe bene data, tuze dusenga iherezo, dusaba iherezo ryiza. Mana nidufashe cyane. Tuze dusenga dusaba iherezo ryiza, tuze dusenga dusaba Imana itugirire neza kugira ngo urugendo rwacu ruze rurangira amahoro. Kubera yatakaje, kubera yasamaye, nta kundi aragenda. Ariko umufilisitiyakazi amubera intambamyi. Mu nyuma urugo araruta. Arutakaje, jambo ry'Imana ritubwira yuko mu nyuma niho yagenda ahura na Delila. Ahuye na Delila biramugora. Ikigira kabiri kigwanya agakiza yangabire, hariho navuze umufilisitiyakazi yahuye kugenda kugomwa hanze y'ishengero mu batizera. Pawulo abwira ishengero ry'Ikorinto muri ya kiriya cete ca kabiri Pawulo yandikira ishengero ry'Ikorinto 6:14 ati yemwe enda wizera n'utizera ntaco basangiye. Enda mubitandukanye ko muve muri babandi ntaco musangiye. Umuco n'umwiza ntivyohura. Urusengero rw'Imana n'urusengero rw'ibigirwamana oya ntivyohura. Mubitandukanye ko. Hari kindi nariko ndababwira gisambura gitakarisha iryo sezerano. Gusambura ingo nyinshi ziriko zirasambuka. Samusoni aratakaza. Wa mugore w'umufilisitiyakazi wa mbere, wa mugeni wa mbere aramuta. Amutaye mu nyuma agenda ahura na maraya. Mana nidufashe cyane. Uyu munsi abantu mu ishengero ivyo vyago biriko birabashikako. Umuntu agatakaza gaturugo, ugasanga wagiye warenganye uw'Imana yaguhaye. Uyu munsi wihane mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni watakariza aho hantu uzogira ivyago bikomeye cyane. Mana nidutabare. Umwanya uraturega, ndagomba kugenda nyaruka. Iyo agakiza gakomeye hari ibimenyetso vyiza. Dusoma ijambo ry'Imana muri cya gitabo cacu 16, gice ca 16 turasomaho ijambo ry'Imana. Gitabo c'abacamanza 16 duhere kuri 1 dushikane kuri 5. Maze Samusoni ajigaza, abonayo maraya yinjiriwe. Babarira abigaza bati Samusoni ashitse hano. Baramuryamira, bararara bamutegereye ku irembo ry'igisagara. Bakesha ijoro ryose banumye bati tubanze turorere buce duheze tumwice. Ariko Samusoni ariryamira gushitsa mu gicugu. Hageze mu gicugu aravyuka, afata inzugi z'irembo ry'igisagara n'ibikingi vyompi vy'irembo, abishingura vyose hamwe n'ibihindizo cavyo.
abita ku bitugu, abidugana ku mpinga y'umusozi urabana ni Heburoni. Hanyuma y'ivyo agomwa umugore yitwa Delila yaba muri uwo kumwonga Soreki. Tube turagejeje aho. Ijambo ry'Imana riratugabisha iyo dutakaje iyo ngabire y'agakiza, iyo tuvuye mu masezerano y'Imana tukava mu bunaziri bw'Imana, ibyago biraza. Hambavu yo guta umugore wa mbere yari yagomwe, kujya nawe wamushimye hanyuma ukamuheba. Hariho n'ababahebera mu mpisho. Nguyu yaratembereye ahuye na maraya. Jambo ry'Imana ryavuze maraya. Yesu nadufashe cyane. Ntihakagire ba maraya baba mu ishengero ry'Imana. Ahuye na maraya arinjiriwe. Jambo ry'Imana bivuze ngo ariryamira. Abo mu gisagara kigaza baramya ati wa muntu atubangamiye Samusoni arinjiye mu gisagara yaje. Baramuryamira ati reka tumuryamire tumutege ku irembo ry'igisagara ntitugenda tutamwishe. Mugabe y'agakiza kagihagaze mu muntu, iyo ibintu bikimeze neza Imana idukoresha iby'amateka. Yesu nashimwe cyane. Samusoni aryama ataco yinona kubera kagakiza yangabire y'Imana, ryatunga rikomeye Imana yadushiramwo ntiryari bwonone kare muri we. Imana nidutabare. Ariryamira arasinzira. Jambo ry'Imana ritubwiye ko hageze mu gicugu aravyuka. Haleluya. Si cyo mukazuvyuka mu gicugu. Hari ibintu bikoreka mu gicugu. Y'abana b'Imana bavyutse, y'abana b'Imana basenga, umunsi twohuza umutima n'inama, tiyemwe bene data shengero, mu gicugu twese tugahamagarana, nimuze dusenge, dufise umutwaro kanaka, Imana igira icikoze. Ndababwiza ukuri Imana yobikora mu izina rya Yesu. Avyuka mu gicugu. Jambo ry'Imana ritubwiye ukuntu yaranduye, ararandura ibikingi by'amarembo, ararandura inzugi, abishira ku bitugu, abirengana impinga ku musozi aherekeye Heburoni. Imana nihabwa icubahiro. Abafilisitiya baca baratinya, barabanza barabangira. Iyo mpwemu w'Imana ari muri twebwe, iyo mpwemu w'Imana ari muri wewe, abadayimoni baragutinya, ibisigo bikuba kure, kandi nabo barabizi. Yesu nashimwe cyane. Barabanza barabangira, baca bagenda, baca mu mbavu, bagenda muri diplomasi ya gipagani. Barabwira Delila ati Delila, tugirira iperereza, uyu mugabo ntasanzwe. Mbega none inkomezi ziwe ziva he? Tubariza inkomezi ziwe ziva. Satani ariko aragendereza ishengero kugira ngo amenye aho inkomezi zawe ziri, aho gusenga kwawe kuri. Aragomba kubizimya, aragomba guhagarika. Nimba wasenga kabiri mu ndwi, nimba wasoma ijambo ry'Imana, nimba wabikora bya bikorwa byo kugororoka by'abera, Satani ariko araperereza. Tubariza aho inkomezi ziwe ziri. Yesu nadutabara. Tubariza aho inkomezi ziwe ziri. Ariko Kristo Yesu ni muzima. Kubw'urukundo rw'Imana uyu munsi haracyari ivyizigiro. Hari icyo Imana yo gukorera, hari icyo Imana yo korera ishengero. Hanyuma rero sinobijamwo birebire, Delila aramugerageza, aramugira ko amatohoza, aramugendereza, amapra satanika araza. Toyaye urumva uriruhisha, usenga kenshi, ibyo bintu byo kwisonzesha byaraciwe. Oya, bawambara nk'uko abandi bambara. Mugabo na amapra satanike kugira ngo iyo Imana yari yashize muri wewe gishobore kuzima. Imana nidutabara. Amen. Utagendanye n'abandi bagezweho vrema n'amafaranga ufise, raba n'imodoka yawe vrema. Umuntu umwe yarambwiye ati jewe umuntu umwe yarantonesheje rero ngo arampunze gose, ambwira ngo nitugende koga mu mapisine hari ikiriri. Yesu nadufashe cyane. Rero yankunze gose, bashanga bagiye koga, asanga ni ku mugwa wa Satani. Abantu bari gusa, murabizi, muhora muvyumva, nkumbure ntavyo murabona kuko ntimujayo. Asanga nibara
ibintu hejuru mu mazi n'ibara, ariko izo nzira ni za Satani. Mbega dutohoreze tumenya aho inkomezi ziwe ziri. Satani aragomba gukamura, ariko uyu munsi ni kwiriba ry'ubutakamzi. Hari icyo Imana igomba gukorera mu izina rya Yesu. Uhindure. Satani ariko arakugendereza afatiye ku curi, ku cyo Imana yakugize. Satani ariko arakugendereza, ariko uyu munsi oya usenga uvuga uti mwami wanje wampaye ukunesha gukomeye, wagwendanye nanje uhereye mu buto bwanje, none nicwe n'umwumwa, ngwe mu maboko y'abadintakebwa, ngwe mu maboko y'abadayimoni. Hari icyo Imana igukorera niwagira iryo sengesho. Nuko Delila arabigerageza inshuro 3, hanyuma arabona yuko ari karamuhenda, singomba kubijamo cyane. Arabona yuko yamuhenze, aramubwira ati ewe sheri wawe ryari gufata telefone ngo sheri nuwi wawe? Yesu nadutabara. Oya ni maraya. Umaze kwita umuntu atari wawe ngo sheri, warozwe. Ubwo n'uburozi. Amavuta arikara kuva ko biriko biragenda. Imana nitabara ishengero. Uri kurampenda 3 kose ukambwira ngo urankunda vrema. Muri mu modoka mugenda. Imana nidutabare. Uyu munsi ni mutaga babi Imana yahezagiye. Hari aho uzosanga winjiranywe bashika mu modoka bakaziduza. Amayeri y'abadayimoni baragira amastrategy ngo bariko bariyagaza. Yesu nadutabare. Ariko arongera ubugingo bwawe sha. Iyubare ni Delila. Ngo ariko ariyagaza kaduza biriko biramurya. Biramurya, arongera ubugingo bwawe. Yesu nadutabare. Delila araperereza. Samusoni, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Samusoni amaze kubona ko yamuzigirije amuyikubakuba, amufata kenshi, iyo umuhaye umwanya nta kabuza uzogwa, nta kabuza uzokomereka. Uyu munsi ni kwiriba ry'ubutakanzi. Iyo nzira ikujana mu rupfu, iyo nzira ni ikwica. Samusoni, ndababaye ku bwa Samusoni. Araheza aramena ibanga, aramubwira ati aha rero jewe kuva no kavuka jewe sinzi gusomana, kuva no kavuka jewe sinzi ivyo bintu uri kuravuga, kuva no kavuka sinari bwabona umuntu ankora ko nkuko uri kurabikora, kuva no kavuka ivyo bintu navyo ndarya, ibintu navyo ndanywa. Ubimpa uyu munsi ndazi ko koba kabaye. Aramena ibanga avuga inkomezi ziwe ziri, arirekura yambura umwambaro, aravuga ati bibitsibo ndwi by'umushatsi wanje uwo binkurako yoba nshikiriye noba nk'abandi. Mana nidutabare, noba nk'abandi. Uratakaje. Sigama icyo Imana yaguhaye nakagakiza, kuko ni watakaza hari ibyago. Akurondera ngo akwice. Delila aramenya ati ibi bintu avuze n'ibishasha ntavyari bwigera mbarira. Twari twaragendanye mugabo ko uyu munsi anyemereye tugakora ibi bintu. Egome uyu ndabona n'uwanje. Yesu nadutabara. Yemwe mwamisore, yemwe mwankumi, yemwe ingo ziriko ziragogwa, uyu munsi ni kwiriba ry'ubutakanzi. Senga Imana igutabare, kuko amaherezo y'ivyo ari mu mahonero uzopfa nta kabuza. Imana nitugirire neza. Shengero ry'Imana rero, bantu b'Imana, Samusoni abamufata ntibari kure. Aramukanga atewe Samusoni ngaho. Yari yibaza yuko ari nkambere, byaraza bigashoboka. Yari yibaza yuko abanesha, arakanguka arazanzamuka, yibaza ko inkomezi zikiri za zindi. Oya, hariho stade ugeramwo bikakugora kwigovyora ngo bivemwo, kubera wamaze kunyerera ukinjiramwo, kuko si wewe n'ububasha bw'umwijima buriko burakujanayo. Bizokugora kuvayo. Birasaba yuko shengero turi abantu b'amateka, turi hanga ryera. Birasaba yuko tubicete gisomeka,
turi hariya na hirya no hino, tukaba abantu bavuga ati urya ni umwana w'Imana. Imana nidufashe cyane. Nuko rero abafilisitiya baraza, yibaza ngo arabakira nka mbere. Ibihetangabo kenshi baramuboha kuko ntiyari bwamena ibanga. Hari ahantu atari bwashike, hari aho urenga akarimbi, hari aho usanga warenza akarimbi bigaca biba bibi. Umwansi araza arizanzamura, ejo nzosenga bikanka, ngo mafate iminsi 2 Imana untabare, bikanka. Wavyuka ugasinzirira mu masengesho, Imana nidutabara. Hari ahantu ugera bikanka, kubera iki? Waratakaje. Ariko uyu munsi wongera usaba Imana ati mwami Imana, wongera unkomorere ya misi yanje ya mbere. Imana nidufashe cyane. Samusoni baramufata mpiri, baramujana, bamujanye baramwinjiza mu nzu ahantu abafilisitiya baganwa bakuru n'abahambaye, shengero ryose ry'abafilisitiya aho bari bashagaje bamwicarikaho, bamunogoye amaso. Dusome igice cya 16 umurongo wa 17, duhere kuri 16:17. Ndasomaho ijambo ry'Imana. Maze akomeje kumuzigiriza iminsi yose, amukubakuba, abona ko atakimucana uwaka, nuko amumenera impuri rwose, aramubarira ati nta rupfuhe rwigeze rugera ku mutwe wanje, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye kuva mu nda ya mama. Nomobwa inkomezi zanje zoca zimva ko, ngahinduka goyigoyi nkamera nk'abandi bose. Dusimbe kuri uya murongo wa 21. Umurongo wa 21 tuhasomeho ijambo ry'Imana. Maze abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana igaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi wo mu nzu y'imbohe. Ariko naho bamumoye, umushatsi we utangura gusubira kumera. Dusome tushishikare kuri 28. Maze Samusoni atakambira Uhoraho, atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka, umpese inkomezi iririmwe gusa. Mana, nsubirize abafilisitiya mu nkoko aka kanya, mpora amaso yanje yompi. Mana nidufashe cyane. Ndiko ndavuga Samusoni, umunaziri w'Imana, muntu yatoranijwe n'Imana, Imana ikamumenya. Afatwa mpiri, bamunogora amaso, agira ivyago, baramujana ahantu, baramushinyagurira, abarorerezi baraza. Mugabo Samusoni kubw'urukundo rw'Imana byari bigishoboka kubw'urukundo rw'Imana, yumva isengesho rimujemo ubugira kabiri. Isengesho rimuzamwo ubugira kabiri, ariko byari byarengeranye. Hari ibyo yari yamaze gutakaza, amaso yiwe bari bayanogoye. Oya, ntiyarakimenye uwinjira n'usohoka, ntiyarakivangura ivyera n'ivyirabura. Abwira umusore yari amufashe amaboko amujana, ati ntabara rero, ndakwinginze nyegereza ahantu hari inkingi z'inzu turimwo. Samusoni aramujana, uwo muntu aramujana. Hanyuma Samusoni yumva yegamiye izo nkingi. Imana nidutabare. Samusoni yumva isengesho riraje muri we, sicompa kuri uyu munsi nawe rikakuzamwo. Aravuga atewe Mana, umurongo wa 28. Maze Samusoni atakambira Uhoraho, atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka, umpese inkomezi rimwe gusa. Mana, nsubiriza abafilisitiya mu nkoko aka kanya, mpora amaso yanje yompi. Imana nidutabare. Hari ibyo Satani yakononeye, hajya mu rugo rwawe. Hari ibyo Satani yakononeye mu buryo bw'impwemu, mu mubiri.
hari ibyo satani yakononeye hariya mu bikorwa byawe bya misi yose. Samusoni egome naho ataco yaragikiza, ariko mpwemu w'Imana muzamwo, yumva isengesho ridudubiza muri we, aravuga ati ewe mwami Imana uhoraho, ndakwinginze unyibuke. Yesu nadutabare. Ndakwinginze unyibuke ewe Mana, iri rimwe gusa ndagusabye inkomezi, nihore mpora amaso yanje aba bafilisitiya. Jambo ry'Imana ritubwira, aravuga ati mfane n'aba bafilisitiya. Yesu nadutabare. Uyu munsi ntupfurakira niwemera, turi kwiriba ry'ubutakanzi. Jambo ry'Imana riratubwira, ritugabisha ibyago. Samusoni agira ibyago, bamunogora amaso, bamugira umusyi, ariko asya ingano atabona, bamuhindura umuja kubera iki? Yataye ibanga. Yamenye ibanga. Hari ibintu watakaje, waramenye ibanga ry'agakiza, waramenye. Pawulo abwira Timoteyo, yewe Timoteyo mwana wanje, wa muzigama ico wabikijwe, ufatanye nanje kwihanganira imibabaro. Nta musirikare yo kwikwegera mu vy'ubu bugingo ngo azahimbara uwo mwandikiye ubusoda. Yesu nadutabara. Nta musirikare wa Kristo yo kwikwegera muri ivyo bintu rimwo ngo azahimbara uwo mwandikiye ubusoda, uzoruhira ubusa kandi nyuma hari ivyago. Samusoni mu gihe ciwe arasenga biremegwa, Imana iramwumvira, afata izo nkingi arazegamira, arazishika, yanzu yose isenyukira ku bafilisitiya, barapfa. Jambo ry'Imana avuga ngo abo yishe ico gihe, Yesu nahabwa icubahiro, abo yishe uwo munsi barengeye abo yari yishe ico gihe cose. Yesu nahabwa icubahiro. Ongera wivyukiranye, ongera wivyukiranye. Uyu munsi uvuga uti mwami Imana, ingo unyicira ibi bintu biriko birangirira nabi. Yesu yiteguye kubikora, ariko nutabikora uko ngoma ndakubwira ijambo ry'Imana ico ritubwira. Turangirize mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Hari amagogwa igihe Samusoni asenga byari bigishoboka, mugabo igihe kiraje aho ubuntu bw'Imana bugiye kurangira. Niho ngiye kurangiriza. Yemwe shengero, nimba tubabwira ijambo ry'Imana, oya siko bizohora. Iki gicugu ca nyuma turimwo, turumva kamo, ndumva kamo mu gicugu, ndumva kamo karerema umukwaraje. Yesu nadufasha cyane. Ndumva kamo muri Amerika, muri Aziya, muri Oceania, ku ma YouTube, mu magugora hariya mungurukana bumenyi. Oya reka kuraba bijya bitagira akamaro, raba bigira akamaro. Ndumva karuru, numva karuru kavuga ngo nguyu mukwaraje, nguyu mukwaraje. Niko vyari biri, niko vyari biri. Mpemu yera aravuga ngo uyu mukwaraje, ariko nutumva inzamba mukanya nk'aka gukubita urugohe. Shengero ry'Imana rigira riduzwe, shengero ry'Imana rigira riduzwe. Bwoko bw'Imana tugira dutabaruke. Yesu nahabwa icubahiro. Mana igomba iduhindurira amateka. Egome mpemu yera rikaravyemeza. Yesu nadufashe cyane. Umviriza, shengero ry'Imana niryaduzwa, abasinziririye muri Kristo bene data bazikangura. Abazoba bakiriho, sinzi wowe nanje ko tuzoba tukiriho, ariko nta kibazo, tuzahindurwa dusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Yesu nahabwa icubahiro. Tugende mu bicu aho tuzohozwa amarira. Yesu nahabwa icubahiro. Twege tuzoganza isi imyaka 1000. Woba karangura iyi sera yitegeka nta myaka 50 yitwara, bivanye n'ubutegetsi wabufashe ufise imyaka ingahe. Oya, ariko twebwe shengero na Kristo tuzotegeka isi imyaka 1000. Tuduzigize ibiganza Yesu. Haleluya, haleluya. Wumva unezerewe kiretse woba waratakaje. Tutahukumu ulimwengu, isi yose abakuru n'abahambaye bo mwisi chini ya ulinzi wa kanisa na Yesu Kristo mwenye Nazareti. Yesu nahabwa icubahiro. Ishengero rigiye, tugomba tuvugane muri iki gice c'9 Ivyahishuriwe Yohana. Ndavuga ukwisi zobo nibara ibihetangabo 3.
umurongo wa kabiri wa umurongo wa mbere igice c'icenda. Umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mw'isi ivuye mw'ijuru, ihabwa urufunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu. Yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu, rufunduka mu mwotsi nk'ugwitanure rinini. Izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi. Mu mwotsi havamwo inzige zija mw'isi, zihabwa ububasha bwo gukora ivyo sikoropiyo zo mw'isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira ico zigira ivyatsi vyo kw'isi, canke ikintu cose kibisi, canke igiti cose atari abantu batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5, kandi mu kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu, ariko ntibazorubona na gatoya. Bazoba bifuza gupfa, urupfu rubahunge. Imana nitabara ishengero. Aka n'agace gatoya. Shengero ry'Imana rimaze kuduzwa, hari udukarabo ndwi tw'uburake bw'Imana Imana izosuka mw'isi ku ngoma ya Antikristo. Ndavuga agakarabo ka gatanu. Umumarayika Yohana arabibona, abona ukuntu umumarayika avaje urufunguzo yugurura igisumanyenzi. Muri ico gisumanyenzi havayo inyenyeri itibukira mw'isi, maze hapfunduka umwotsi. Urwo rusumanyenzi hapfunduka y'umwotsi. Muri uwo mwotsi havamwo inzige. Izo nzige zimeze nk'uko sikoropiyo zimeze, zihabwa ububasha bwo gusesereza abari mw'isi. Abantu bose batadomwe ku ikimenyetso c'umwagazi w'intama w'Imana, abantu batumvise inzamba, abantu basigaye mw'isi, Imana izobarakira, Imana izobasukamo amagorwa ibiheta ndwi. Aha rero uyu mumarayika wa gatanu akora ibi bintu. Muri ico gihe sikoropiyo zizorya abantu. Abaririmbyi bararirimba ngo amabuye y'urubura azobamenagura. Yesu natabara. Imana izokubita isi ibiheta ndwi. Ariko ndavuga muri iki gihe aho abantu bazoba bifuza gupfa, urupfu rukabahunga. Aho abantu bazoba bifuza ico batabara bakakibura. Samusoni mu gihe ciwe arasenga, tewe uhoraho, ewe uhoraho, nyibuka. Ariko muri iki gihe ubuntu bw'Imana buzoba bwarangiye. Ndakwifurije kugira ngo uhunga uburake bugiye kuza. N'aya majambo y'Imana bayumvise, Imana ibahezagire. Woba waratakaje, unamika amaso. Samusoni arasenga amasengesho 2. Aravuga ati, ewe uhoraho, nagwanye intambara nyinshi, nagendanye nawe kenshi, narasenze kenshi. None we uhoraho, nicwe n'umwumwa, ngwe mu mabako y'abatakebwe. Haleluya. Aho hanirehi hariho ikinogo, Imana iragisatura hasesekamwo amazi. Samusoni aranwa. Yarakiri mu buntu bw'Imana, yarakiri mu mbabazi z'Imana, ariko ntiyabigumyeko. Kaze mu izina rya Yesu, ngwino utakambira Imana. Turi kw'iriba ry'utakambye. Raba waguye umwumwa, kaze kuri Yesu. Kaze umwami Yesu aragutabara. Emera gusa, nta kindi Imana igusaba. Emera gusa yuko vyakugoye. Emera. Samusoni naho bari bamunogoye amaso, aravuga ati, rimwe gusa ndagomba guhora amaso yanje. Ewe wamwigeme, enda shavurira Satani n'abadayimoni, uvuga uti ndagomba guhora ubuto bwanje. Satani yaranyoneneye ubuto, narasambanye, narivye, narabeshe, ndi gisuma, nkora ibizira.
ndarenga ibigo ntabara. Samusoni Imana yaramwumvise. Inzu bari bakoraniyemwo abakuru n'abahambaye b'abapagani b'abanyabyaha irabasenyukira ko uyu munsi hari icyo Imana yo gukorera igasambura ibyo bintu byose biriko birakubuza amahoro. None rero bumvise iri jambo ry'Imana, Imana ibahezagire. Ni kwiriba ry'utakanze wewe uguye umwumwa ngwino kuri Yesu. Wewe ugomba kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ngwino kuri Yesu. Nta kindi bigusaba, ubonana n'umukozi w'Imana ukamara amazi Satani mu kwatura kwawe biba birangiye. Imana iragusubiriza vya bihe, Imana iragushira mu rugo rwayo. Ariko nibitagenda uko, haraje ivyago n'amakuba, haraje ivyago. Ego inzamba y'Imana nutayumva, mpwemu uhoraho namba atari kuri wewe, namba atari ku ikimenyetso, umuntu wese yabonetse atari ku ikimenyetso, uwo muntu azobona ibara, azoribwa n'inzige, azoribwa na sikoropiyo, azobona ivyago muri bwa butegetsi bwa antikristo, muri bwa butegetsi bwa Satani bw'imyaka ndwi, uzobona ivyago. Yesu Kristo abahezagire. Turahaye kazi umuvyeyi wacu arengukaniye imitima bizeye ijambo ry'Imana, bumvise ko hari icyo Imana yobakorera, babasengere. Ni kwiriba ry'utakanze, ewe Mana ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ewe Mana urugo rwanje rusambuke. Ewe Mana ubuto bwanje butakare, ubuto bwanje butakare, ivyanje vyononekare. Oya ntirikabe mu izina rya Yesu. Ni kwiriba ry'utakanze. Reka dusenge, dusengera aba. Mana data wa twese uri mu ijuru, jambo ryawe ritubwiye ko umuntu wese yoraba akagumya agakiza yahawe, akagateramira kuri yakaronse, kandi nutarakaronka igihe kiracariho cabaye ikinyene. Turagushimiye aya majambo meza. Samusoni arimenya, amenya uwari, amenya igihe agezemwo. Mu izina rya Yesu Kristo aratakamba. Nabonye atakamba ibetangabo kabiri, aratakamba aguye umwumwa, aratakamba asigaye wenyene kandi ahagaze hagati y'abansi biwe. Arabona ko bishoka ko yopfa akicwa n'umwumwa. Ikinogo cariho ariko cari kirindiriye Imana. Ikinogo cariho cari kirindiriye ko Samusoni atakamba. Wampaye kunesha kungana kuriya, none nicwe n'inyota ngwe mu maboko y'Abafilisitiya batakebwe. Uravyumva ko yemeye. Rega ni wampaye kunesha, sije nanesheje. Nayivuze uko utariko mu mwanya warenganye ngo ugwasana bigisha ukunda kuriya. Oya, ni wambaye kunesha, ni wewe wambaye kunesha. None ngwe mu maboko y'abatakebwe ngo hari kinogire. Uravyumva, uramanuka uragisatura. Samusoni aranywa ngo intege ziragaruka. Aba bantu bariko baratakamba, intege zaraheze, agakiza karagiye. Batabare Mana, barahuye n'umwasi. Umwasi agwanya agakiza. Undi yavuze ngo abansi bacu barwanya agakiza ni benshi, ariko tuzobanesha. Amasezerano ngo tuzobanesha, ariko twambaye ivy'Imana itanga. Arongera aratakamba. Egome amaso yagiye, bazabara mumoye ngo agashatsi kagiye kagaruka buhoro buhoro. Arongera atakamba ati ndagusavye ndagutakambiye, imbaye inkomezi iri rimwe gusa, mpore amaso yanje yombi. Waramwumvise. Abantu bari imbere yawe bavuga ati ntabarumbabarire, ntabarumbwirira imbabazi, singisubira
narahemutse, naranyuranye n'ubugombe bwawe. Mana ntabara, nuvyumva uri mu ijuru, utabara abantu bawe Mana, ubashikire mu nzira yawe y'ibihe bidashira. Mu izina rya Yesu turabasengeye kugira ngo ubarinde ibihe biri imbere, ibihe bikomeye, aho umuntu azokwifuza kwihana bitagishoboka, aho umuntu azokwifuza ibimunyegeza, imisozi imunyegeze, ibihoro bimunyegeze bitagishoboka. Uyu munsi biracashoboka. Harira abantu bawe Mana, ubagirira imbabazi, n'abana b'isezerano, n'abana b'Imana, kandi umwana w'Imana afise uburenganzira kuri se. Uko byaba byagenze kose, dufise umuvyeyi atwumva. Harira, heza, tunganya. Urakoze Mana, turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Turagomba gusengera abagwaye, ukeneye umukozi w'Imana ntiwihute kugenda, vugana n'abakozi b'Imana niho uhabwa kunesha. Tugomba rero dusengera abagwaye n'abafite imitwaro, turi kwiriba ry'ubutakanze. Izera ijambo Yesu Kristo hari cyagukorera uyu munsi, uhaguruke wizeye, ni kwiriba ry'ubutakanze eni hakora. Turaye kaze umuvyeyi wacu yongera asengere abagwaye n'abafise imitwaro. Uhoraho mwami Imana y'ubushobozi, nyene icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo turagukenguruka imbabazi zawe zamaho ibe bidashira. Abantu rero bashagaje mu nyonga zawe basamye ngo wuzuze, ubatabare ubakize ingwara, batabare ubuze mpwemu yera, bagirire ubuntu. Watanze isezerano ryiza yuko abakunzi bawe nibaguhamagara kuzobaha mpwemu yera, kandi bavuze yuko naniwe n'abaremerewe uzobaruhura, bakwizeye ukabakiza ingwara. Turasavye ngo wice ingwara z'abarwaye bose, abantu bakuge muri iyi ngwara ntibazisubirane inyuma, ubatere iteka ingwara zabo zipfe, amagara yabo akomere, babe bazima, b'abanyenkomezi bo kubasha gushima Imana inkomezi zabo zose, ko batewe iteka kuvurwa n'Imana. Bagirire imbabazi, bagire neza, bahamagara akomeye gushimisha, bahamagara akomeye kugukorera, bahamagara akomeye kuguhimbaza. Muhabwe icubahiro Mana muri bo, batera iryo teka bahaguruke batahe bakize. Wongere kandi utere iteka abantu kuronka ubushobozi bwo kunesha wa mubi, mu izina rya Yesu. Bashiremo impwemu yo gusenga kugira ngo bame batsindanishirizwa, bashiremo impwemu yo gutabaza Imana kugira ngo baronke kunesha wa mubi, banesha ibizigo byo mu gihe cy'iherezo. Bahabwe ubushobozi bw'Imana bwo gushimira Imana muri byose no gukora Imana neza, no kuzotsindira ubwami bwo mu ijuru. Urakoze kuba hayi wo mugisha, urakoze ko wasinanishije muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu mwami, amen.